kuri uyu munsi igenekerezo rya mbere Rusama uwo mwaka w'ibihumbi 2026 igihugu cy'u Burundi cifatanije n'amakungu mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe abakozi. By'ukuri umunsi kuhimbaza ni byiza kuko n'umunsi uhambaye ku mukozi n'umukoresha, kuko haba isuzuma no kwisuzuma hagati yabo ukuntu ibikorwa umwe wese yarajejwe canke yarashinzwe uko byagiye biratera imbere n'ahagoranye. Mugabo uwo munsi nawo uhambaye mu buzima bw'abafise akazi ari uwo mukozi n'umukoresha ushitse mu gihe mu gihugu cy'u Burundi hariho umugwi w'abantu uno munsi utagira akazi, ugarijwe n'ubushomeri no kubura ikintu bokora ngo bakuremo akazi. Uyu munsi kandi ushitse mu gihe hari umugwi ugizwe n'ugwaruka, abakenyezi ndetse n'abagabo bize amashuri ya kaminuza n'ayisumbuye, bari mu bukene bufatiye ku bushomeri, batagira akazi kabinjiriza amahera canke bahembwa barenga ibice 40%. Kubera ico rero muri ejo twagomba tumenyeshe yuko naho hariho imigambi yashizweho na leta nka banki y'ugwaruka n'umugambi payeje ndetse na banki y'abakenyezi, kugira ngo iyo banki y'ugwaruka ni banki y'abakenyezi n'umugambi payeje bishobore gufasha ugwaruka ndetse n'abakenyezi kwironderera akazi canke kwishiraho imigambi ituma baronka amahera. Muri ejo twagomba tumenyesha yuko tubabajwe kandi dutewe impungenge ndetse twiyamirije ingendo imwe imaze iminsi iri kwibonekeza mu gihugu cacu cy'u Burundi. Tubona yabaye akaranda, aho mu gutanga ubuzi mu bisata vya leta, mu mashirahamwe yegamiye leta ndetse no mu mashirahamwe yigenga, tubona hakaba no mu bitaro vya leta n'ivyo bigenga akazi gatangwa mu manyanga, gatangwa mu karenganyo, gatangwa hisunzwe ibiturire, gatangwa hisunze kamwana na mama, umuryango w'amaraso umuntu akomokamwo bivaye nayo bakomeye, canke umuryango wa politike umuntu arimwo, umugambwe arimwo, canke umuryango werekeje amashengero, amadini. Aho twatanga akarorero aho twatangaye dusanga no mu bijanye n'amadini basigaye batanga akazi y'izo madini. Twabonye itangazo rihamagarira abakozi boba bakeneye akazi recrutement ku bitaro by'ikibuye bitwa Espoir bikukira ishengero Methodiste Libre, yuko harimwo condition, harimo igitegeko mu kugira ujemwo ubanza kwerekana urupapuro attestation uhawe n'umupasitori agutwara mu ishengero. Twagomba rero dusabe leta y'u Burundi, abatwara igihugu cy'u Burundi, yuko ibintu byo gutanga ubuzi hisuzwe kamwa na mama, akarenganyo, gutanga igiturire, akaryango, ivyo bintu byohagarikwa mu bisata byose by'igihugu, cyane cyane aho byibonekeza mu gutanga akazi manyanga, ibituriro, akarenganyo, kamwa na mama, turavukana cyane cyane mu shitangaje bw'indero
umushikiranganji bw'amagara y'abantu, ubushikiranganji twita fonction publique bw'abakozi n'akazi mu mashirahamwe ya leta atandukanye, mu bitaro vya leta bitandukanye, ndetse no mu masosiyete y'abigenga. Tugasaba leta y'u Burundi rero kuno munsi duhimbaza umunsi mpuzamakungu w'akazi, kakaba n'akaryo yuko abafise akazi aribo bakozi n'abakoresha birimbura bakavugana uko bakoze neza. Turasabye yuko ibyo gutanga akazi ku kagwi birandurana n'imizi, hafatwa ingingo zihambaye mu bisata byose by'igihugu, mu bushikiranganji butandukanye, kugira ngo iyo ngendo mbi igayitse iri kukumira umwana w'umukene adafise mwene wabo akomeye, adafise inasenga akomeye, adafise mushikiwe cyangwa muzaza wakomeye, adafise abiwabo bifise, cyorandura n'imizi mu ntumbero yo kubahiriza ibwirizwa shingiro ry'u Burundi, aho ryemeza neza yuko abarundi abenegihugu b'u Burundi banganya uburenganzira n'ibyo barekurirwa co kimwe imbere y'amategeko, mu ntumbero yo kurandura n'imizi no kugwanya ntihave haba canke ibonekeze abarundi gucanamwo gufatiye ku butunzi mu miryango itunze n'imiryango ikenye, kuko biko biragaragara ko umuntu avuga ku mwaka umuntu akenye atakironka akazi, haronka abifise bafise wabo bamenyekana. Gukoresha ibibazo bisa nk'ibiriko birashigwa inyuma cyane. Muri ejoto turangiza dusaba tumenyesha ko ikibazo benshi basigaye bategura appel d'offre, bagatangaza yuko ikibazo bigomba gikorwe ku mugaragaro hakoze ikibazo, muga benshi bagahaza gukora bakibahaye bakiborotse, abandi nabo bakaza mu higanwa, baje guhiganwa hagaca abandi nabo mu makuru dufise bacaye ikibazo bakacandika impapuro bari bakoreyeko bakazikuramwo gaca bashiramo shasha, abandi nabo bakacagira ngo basigaje liste d'attente. Iyo liste d'attente basigaje ntibasubira kuyikorerako, baca batanga kwiza abantu mwibanga buhoro buhoro, bamwe bari kuri liste d'attente nta numwe asubira kurabwa, baca bazana abantu bakashira mu kazi batigeze bakora ikibazo. Ivyo bintu byohagarara, turasabye dusaba twari igihugu birabire hafi ivyo bintu biko bya mu gihugu, kandi bikorwa n'abantu bamwe bamwe, sinovuga kari bose, kandi muri politiki y'igihugu byo nibimbo ndibaza, kandi bigwaye heshi. Nagomba bamenyeshe yuko hariho abashikiranganje bagiyeho mu baharose ubushikiranganje, abantu bose bagiye mu zabukuru, abantu bose asanze habura ibibanza harabagiye acazana wabo gaterekaho, n'abadeje baje nuko, n'abatwara ibitaro baje nuko. Ubo tugeze si muri leta gusa, no ma societe yigenga birimo, no ma ONG birimo, no bitaro by'abigenga biriho. Ubu ni kamwa na mama gusa, akarenganyo nakagwi. Aho rero bisaba yuko turasabye yuko uyu munsi bamwe baryoherwe abandi baguma bagogwe, nihagira abantu baropfira mu mugambi wa payeje basaba ingurane. Umwana wa Nyarucari aje muri payeje, umwana atagira umenyekana mu gihugu, atagira umutunzi aje muri payeje, yamire muri entrepreneuria kuronka amahera yo korora ingurube n'ingoko n'inkwavu no kurima, yamire muri banki y'abajene kurondera
agataye korora inkoko n'impene n'ingurube n'inkwavu. Umukenyezi avuka cyangwa afise umuryango nyarucari akenye wo hasi yamire kwa kundi nyene gusaba umutahe muri banki y'abakenyezi, amahera w'umutahe wo korora inkwavu, impene, intama no kurima. Mugabo abajene n'abakenyezi bavuka mu miryango imwe abantu bakomeye mu gihugu bafise amahera bifise, ari bo bonyine bamaronka ubuzi bwiza. Ikibazo kibonetse baterera baca bashirayo atangorane, ibitoye barabahane, njira ngaho cyane muri ni wanje, ntibigira basaba nabo ngo borore barime muri paeje zo mugambi no mu mabanki bagenewe. Hariho banyagupfa banyarumba twasomye bya bindi banyarucari bazopfira mu korora no kurima, hakabandi bamahigwe baheza amashuri baca baronka bakibaho neza bagaca barima atani rwanda bafise mu mitahe bakora mu kazi batera batunga, abandi nabo bakoma bacinjira gusa. Ibyo bintu zako bihagarara, habe protokole nziza. Igihugu je ndakebuye igihugu cy'u Burundi, ndakeba twara igihugu, ndakebuye batwara igihugu. Ivyo bintu babikorere ko biraye mu zata byose by'igihugu by'ubuzima bw'igihugu, kandi sinibaza ko nabo hejuru bafise muhara oya, mugabo bafise muhara kubera abari hejuru kuri abashikiranganje barakomeye nibo babigira, abadeje nibo babigira, abatwara mu hospital nibo babigira, abakomeye mu madini nibo babigira, abakomeye mu migambo nibo babigira. Turashaka yuko rero Uburundi iby'igihugu bisangirwa na bose n'ubuzi burimo, ntibabusubira muri bya bya kera wasanga aronka akazi umugambo umwe, ubwoko bumwe n'intari. Ivyo tubigira ati kirimo zo kirazira, iby'igihugu bisangirwa na bose nakare Uburundi bwa bose, ntawagenewe kuja mu biro n'uwagenewe kurima gusa no koroka.